muri ry'ihuriro ry'abanyamitahe twababwiye ryabaye mu ndwi iheze ku matariki ya 5 na 6 Kigarama bise table ronde des investisseurs, intumbero yari yo kwegeranya uburyo bwo gushigikira imigambi y'iterambere y'u Burundi mu ntumbero yo gushikira yambona kazuza y'iterambere. Uyu munsi twifuje kugaruka ku mahera yegeranijwe muri ryo. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe. Amahoro cyane, ni David, nizere ko meze neza. Twibukanye kw'iryo hwaniro ryahuje leta, abafatanya bikorwa mu iterambere, abagwiza tunga mpuzamakungu bakomoka mu bihugu birenga 30, harimwo kandi ubuserukizi bw'ibihugu hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi. Bamwe rero baragize ico biyemeza mu gutanga amafaranga ngo bashigikire ya migambi y'iterambere ya leta. Nk'akarorero, ibanki y'amajambere ya Afrika BAD yatangaje ko yiyemeje gutanga miliyoni amajana 7 z'amadolari yo gufasha cyane mu gisata c'uburimyi. Pascal Yemberin aserukira BAD mu Burundi yaseguye ko iyo mfashanyo izoshimikira ku migambi yo guteza imbere ibiyaya vy'amazi ku bahinga bato ngo bazoshigikira kandi no guteza imbere amabarabara n'imihoro itwara abantu n'ibintu. FIDA nayo yemeye gushigikira umugambi w'agaciro k'imiliyoni amajana 253. Ni umugambi utegura neza uburyo bwo gucungera ingorane mu gisata c'uburimyi bw'umuceri, ibigori no korora inkwavu mu kiringo c'imyaka 15. Ku ruhande rw'ibigo vyegukishira hamwe mpuzamakungu ONU biyemeje gufasha Burundi mu kubwemerera umuriyaridi umwe w'amadolari ya Amerika mu kiringo c'imyaka 3 kuva mu 2025. Iki gikorwa cabaye gihambaye mu kwegeranya amafaranga Burundi bukeneye mu iterambere. Muri rusangi rero amafaranga arenga miliyaridi 2 z'amadolari ya Amerika niyo yashoboye kwemegwa n'abafatanya bikorwa ba leta. Dutandukira inkuru ngufi. Muri basketball kuri uyu wa 6 uheze wa 8 Kigarama, imigwi Remesha Basketball Club na Lezipo yarashitse muri Kenya. Igiye guserukira Burundi mu nkino za East Africa Champions Cup. Iryo higanwa rihuriramwe imigwi yahejeje ari ya kabiri n'iya gatatu mu mahiganwa yo mu bihugu vyo mu karere ka zone 5. Muri poritike naho Léonce Ngendakumana ati hari imigambwe myinshi igihugu naco ari gito. Uwo munyepolitike avuga ko imigambwe irenga 35 yose mu Burundi itoba ifise ivyiyumviro binyuranye ku Burundi n'abarundi. Rero ngo abanyamigambwe bari bakwiye kuja hamwe bagashira ivyiyumviro hamwe. Léonce Ngendakumana yabishikirije mu cigwa yatanze aho umugambwe ya PDR wari uramutse uhimbaza imyaka 11 umaze ubayeho. Ni mu gihe mwigisha Elias Ntamba umuhinga mu vya politike abona ko hari hakwiye kubaho imigambwe y'injyamunyu imwe ishobora kudoma ku rutoke ibitagenda neza. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Eris News, ahanje tuzosubira ejo.